Ibi ni ibintu wategezwa kumenya imbere y'uko ukwiza imyaka 16 nimba uri umukobwa. Ibi ni ibintu nimba uri umumama wategezwa kuba waramenye canke bategezwa kuba barakubwiye imbere y'uko wubaka urugo rwawe. Nimba utarabimenya n'amahirwe canke n'umunsi wa mwiza wo kubimenya. Kaze cyane kuri no chaîne canke kuri no rubuga tuganira ubuzima bwerekeye umwana n'umuvyeyi wiwe. Nimba rero mushasha ari ubwa mbere tubonye warahombye gose, ariko igihe kiracahari cyo kwiga byinshi byerekeye ubuzima bw'umwana n'umuvyeyi wiwe. Uyu munsi rero tugiye tuganire ibintu wategezwa kuba waramenye imbere y'uko kwiza imyaka twavuga 18 canke imbere y'uko wubaka urugo rwawe. Ngibi rero ibintu vya mbere utegezwa kuba waramenye. Mbega ivyo bintu ushobora kuvuga ati ivyo bintu ni biki? Amazina nje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi, niwe tugiye tuganire niwe agira abaganirize ivyo bintu. Rero ikintu ca mbere tugiye tuganira uyu munsi ni iki bitwa retard des règles ou absence des règles. Bisigura iki? Tugiye tuganire ibintu bituma umukobwa ateba kuja mu mihango, tugiye tuganire ibintu bituma umukobwa canke umumama abura imihango yiwe burundu. Ivyo bintu ushobora kuvuga ngo ni biki? Ivyo ni ibintu utegezwa kuba waramenye imbere y'uko kwiza imyaka 18 canke imbere y'uko wubaka urugo rwawe, ariko haracara amahirwe menshi cyane. Kaze cyane rero ikintu ca mbere gituma umukobwa atabona amaregre yiwe canke atabona imihango yiwe canke haba uguteba kw'imihango yiwe canke ateba kuja mu kwezi, ikintu ca mbere ni inda. Mu gihe umumama canke umukobwa afise inda ntashobora kuja mu kwezi, ico ni ikintu ca mbere gituma umukobwa ataja muri regre canke umukobwa atabona imihango yiwe. Mu gihe umumama canke umukobwa afise inda ntabona imihango yiwe, ico ni ikintu ca mbere gituma haba ukubura imihango canke kubura iminsi yiwe canke kubura ukwezi kwawe. Ikintu ca kabiri ni bitwa stress intense, nukuvuga kugira ama stress menshi. Iyo umukobwa afise ama stress menshi, ukwezi kwiwe kuca gutangura guhindagurika canke iminsi yiwe igahindagurika, ndetse ugasanga n'ukwezi kuraheze ata minsi yiwe abonye bitewe nuko ayagize stress nyinshi. Ico ni ikintu ca kabiri gituma umukobwa abura iminsi yiwe canke abura imihango yiwe canke imihango yiwe ihindagurika. Ikindi ca gatatu ni bitwa changement de poids, nukuvuga ihindagurika ry'ibiro. Nimba uri umukobwa wonze gose usanga ukwezi kwawe guhindagurika canke mu kwezi kwawe hari akajagari. Nimba uri umukobwa avyibushe gose usanga ukwezi kwawe guhindagurika, ndetse ugasanga ariko aba ico twise retard des règles, ugasanga ukwezi kwawe kurateba cyane cyane kurahindagurika canke kurimwe nyine ibintu twavuga akajagari canke no kuvuga kurahindagurika gose. Rero ico ni ca gatatu. Ikindi ca kane ni exercice physique excessive, no kuvuga kugira tuvuge kugira sport nyinshi canke kugira ukiruka cyane nyine muri sportive, ugasanga n'umukobwa mu sportive yiruka gose canke tuvuge mu majambo make umukobwa agira sport nyinshi, biratuma mu kwezi kwiwe canke mu mihango yiwe canke mu minsi yiwe hajamwo akajagari, ugasanga birahindagurika gose, birateba bigize iki. Ikindi kintu ni bitwa syndrome des ovaires polykystiques. Iyo niyo ya mbere ituma haba imindagurika y'ukwezi cyangwa asanga ukwezi kurahindagurika gose. Ivyo bibera mu maovere canke twavuga mu maovere ni mu gitereko mu kugira bitahurike gose. Ikindi ni gituma haba ukubura imihango canke uguteba kw'imihango ni bitwa perimenopause canke menopause. Mu gihe umumama yamaze kuja muri menopause ntashobora kubona ukwezi kwiwe canke ntashobora kubona iminsi yiwe. No kuvuga twarakoze video turerekana cyari cyo menopause, turasigura iminsi imyaka umumama agira muri menopause. Twavuze ko neza neza umumama abamama batangura kuja muri menopause guhera ku myaka 45 gushika kuri 55. Ariko harabavuga 40 na 40 ni sawa, ariko kenshi benshi ni guhera kuri 45 gushika kuri 55. Rero ikindi kintu gituma haba ukubura amaregre canke kutabona iminsi yawe ni bitwa menopause. Menopause bisigura guca imvyaro. Ikindi twavuga ni prolactine iri eleve. Ikindi twovuga ni medicament n'imiti iratuma haba
iyi retard de règle cyangwa iyi absence de règle, ni ukuvuga imiti ibitwa by'amapilire contraceptive, ama antidépresseurs, ibi antipsychotique n'amacorticoïde. Iyo ubwo ni ubwoko bw'imiti butuma mu kwezi kwawe hajamwo akajagari. Ibyo bintu abakobwa bakunda kugira by'amapilire, ibyo byose biratuma haba akajagari mu kwezi kwawe. Ikindi kintu ni twohereza ko ni cause iterine cyangwa mu gitereko ugasanga ufise ama infection yo mu gitereko, navyo nyine biratuma haba ama retard de règle cyangwa mu kwezi kwawe hakajamwo akajagari. Nivyo rero twovuga bituma haba retard de règle ou absence de règle. Rero icyo twohereza ko nuko mu gihe ubonye umaze amezi 3 utabona amarègle cyangwa utabona ukwezi kwawe, ukwiye gushika kwa muganga. Mu gihe ushika imyaka guhera kuri 15 16 utarabona ukwezi kwawe, ukwiye gushika kwa muganga. Nivyo twagomba tubaganiriza uyu munsi. Nimba uri mushasha, kanda ngaha kuri s'abonner cyangwa subscribe, ugire na j'aime. Nimba biguhimbaye ko mugenzi wawe abona ino video, abona ibi vyigwa duhejeje kwiga, gira partage, umusangize ino video naho bitaha.